Kwigenekerezo rya 10 Nyakanga uno mwaka icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Denise Ndadaye ari kumwe n'umukenguzamateka yatowe mu ntara ya Mwaro yarifadikanije n'abenegihugu bo muri zone na komine Gisozi muri iyo ntara mu bikorwa vyo gusibura ibarabara rya Rubaho Gisozi rihuza amabarabara makuru RN18 na RN7. Mwijambo yashikirije abari bitavye ivyo bikorwa yabahamagariye kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano no kwijukira ibikorwa vy'iterambere. Twagomba tubahamagarire kubumbatira amahoro n'umutekano. Mu ndamukanyo twavuze tuti ubutungane butunganiriza bose soko y'iterambere. Rujya rwego rw'intahe yo kumugina ni urwego rukomeye cyane ruzobafasha gutunganiriza abenegihugu. Kuko ahatari ubutungane nta terambere rihaba, nta mahoro aharangwa. Abantu badatunganiwe nta mahoro abahari, nta mutekano uhari, na rya terambere ntirisubira kuvugwa. Nico gituma rero twokwitaho ubutungane cyane gusumba ibindi byose, kuko murumva yuko ni isoko y'iterambere. Tumaze gutunganirizwa abenegihugu batunganiwe tuzoca tuja ku kivi. Intara ya Mwaro irashobora kuba ikigega cy'igihugu, na cyane cyane mu mwimbu w'ibiraya. Mwijukire kurima igiterwa cy'ibiraya n'ingano, kuko ngaha mu ntara ya Mwaro birimbuka cyane. Kandi ikiraya cyo ngaha mu ntara ya Mwaro gifise akanovera gusumba n'ibiraya by'ahandi mu zindi komine. Nico gituma turiko turabatera kamo kugira ngo mufashanye n'abajejwe intwaro n'abajejwe uburimyi n'ubworozi, kuko uburimyi n'ubworozi birajana, kugira ngo turime twimbure turonke ibyo dufungura, turonke n'umusesekara dushobora gushorera mu yandi makomine no mu zindi ntara. Igihugu cyose gushiraho kizoshikirwa bakavuga ati ibi ni biraya bivuye Mwaro, ni biraya birimwa mu ntara ya Mwaro. Agiye kwisoko akavuga ati nkeneye cakira cy'Imwaro, kandi birashoboka. Yarashikirije intererano y'amafaranga azofasha mu kubaka ikiraro cyo kuruzi Nyakerera ruri kuri iryo barabara bari bahejeje gusibura. Yongera terera yazofasha kugubaka rw'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa komine Gisozi. Inyuma y'ivyo bikorwa nyakubahwa Denise Ndadaye yarashikirije ifashanyo igizwe n'ibikoresho by'ishure nk'amakaye, amakaramu n'ibindi abanyeshuri bo kwishure shingiro ya Murama muri komine Nyabihanga, kuko bamenye ari bose mwishure ikibazo cyo mu mwaka w'icenda. Yarashikirije kandi abigisha kabahasha k'amafaranga n'amakaye yo guteguriramwo ivyigwa. Ivyo vyose bikaba vyari vyegeranijwe n'imvukira zo kuri uwo mutumba wa Murama mu ntumbero yo kubatera intege ngo babandanye berekana umwimbu mwiza w'amanota. Yahanuye abo banyeshure kwijukira ivyigwa no kwirinda inda z'indaro kubigeme.